numbi your temperature. Pareza ka numbi your temperature. Pareza ka numbi your temperature. Numbi besusi. Oh oh oh. Nyuma yo kuva gusoma ku mazi kabisa tunafata n'akaruhuko gato cyane katugaruke n'amakuru yacu yo kuri no munsi wa gatatu igenekerezo rya 30 kwezi kwa 8 2023 tuyabandanyiriza ku mugabane wa Royal Bwana Ernike ku munsi waje mu gihugu cy'Ubwongereza abariko barakina ico bita FL Carabao Cup ni gikombe naco gisanzwe gitunganywa na FA ndavuga Federation de Football Anglaise ku mugabane hariya ku mu gihugu cy'Ubwongereza bisanzwe biri kumwe n'ibindi bisanzwe batunganya bitwa ngo FA Cup ndetse ugashaka na Premier League champion nkuru ariko nizo zindi ziba zirimo n'ibikombe bitatu bagenda batunganya mu gihugu cy'Ubwongereza ku munsi waje rero barako barakina ubona ko ari n'igikombe abatari bake bakunze kuba bagenda banasuzugura canke bashiramwo abakinyi babo bake imigwi itari mike ku munsi waje yari kirakina nk'imigwi mu cicaro ca 4 ca 5 gutyo ca 3 yose yari kirakina ndavuga nk'imigwi ya za Luton Town yo mu cicaro ca mbere yari kiratsinda imigwi nka za Nottingham Forest bariko baratsinda imigwi myinshi kabisa mu cicaro ca mbere yari kiratsinda ariko igitangaza caraye kibaye ku munsi waje canke agasha karaye kabaye ku munsi waje naho umugwi wa Tottenham Hotspur bari kumwe nawo bita Ange Postecoglou umumenyereza mukuru wa ekipe ya Tottenham Hotspur baje kuba basezererwa na ekipe ya Fulham yo bita Mario Silva canke Marco Silva ushatse umwiti icyo ushaka ari kumwe n'abasore nk'aba Kenny Tete ari kumwe n'abasore nk'aba abasore nk'aba Adalabio abasore nk'aba Issa Diop ubona ko bariko baratsinda cyane ekipe ya Tottenham Hotspur match yagiye kubirangira igitsindo kimwe ku kindi ariko nguko champion isanzwe itungwanije nta vya prolongation birirwa rero baca bikora kuri za penalty ekipe ya Fulham yafashijwe n'umunyezamu wabe yitwa Khadake aza kubakuramo penalty zibiri za ekipe ya Tottenham Hotspur Fulham penalty 5 ekipe ya Tottenham Hotspur penalty 3 uwo bita Ange Postecoglou igikombe cyo ca mbere nk'umumenyereza mukuru wa ekipe ya Tottenham Hotspur abaragizerewemo canke abarakirase Bonernik ekipe ya Tottenham Hotspur basezerewe kuri turu ya mbere ya FL Carabao Cup ubona ko atari inkuru nziza cyane ku mugwi wa ekipe wa Tottenham Hotspur jikini novuga ku mugwi wa Tottenham Hotspur icya mbere irevure muri Premier League bariko barashiramo inguvu nyinshi wana match ya mbere yabo bakinye n'umugwi wa Liverpool baragize ni baragabuye match ya kabiri baca baragirane baca baratsinda batsinze umugwi wande baje batsinda umugwi umenga wa Manu urumva match igira gatatu baraza baragirane barayitsindiye baratsinda n'ubundi baratsinda n'ubundi bafise amanota indwi kandi ni match zigera kuri zibiri bari baheruka gukina muri Premier League bari bazimaze bagira ico bita clean sheet umunyezamu wabo bita Vicario yaramaze match zigera kuri zibiri atagitsinda tsindwa ndavuga kuri match ya Man U batsinze ibitsindo bibiri kubusa kuri match ya Bournemouth muri weekend heze batsinze ibitsindo bibiri kubusa naho nyene uwo bita Vicario nta gitsindo yararutse kwindi ariko ku munsi wejo baje bahura n'uruva gusenya batsindwa na ekipe ya Fulham igitsindo banganya nako igitsindo kimwe ku kindi ariko baza kuba basezerwa kuri za penalty 5 kuri 3 nibaze ko ikintu akitaje kuba kiryohera abakunzi ba Tottenham Hotspur Bwana Ernike jikiri novuga match baraye batakaje muri Carabao Cup cyo novuga yuko premier mushoboye gusanga umukoci yatanguje abakinyi bivanye no kungene yanegrije intuze igikombe agiye kubakina araharu no munsi nakinye kuko nubundi nyimba waravye ekipe yatanguye mu kibuga ku ruhande rwa Tottenham ndetse no ku ruhande rwa Fulham rwose nivyo Fulham yashizemwo bamwe mu batitire baba ariko ekipe ya Tottenham Hotspur bona ko yakinishije nka liste B ya bakinishije liste B araharura umukinyi wokinisha umukinyi ariko akina Premier League uzomukenera muri Carling Cup ejo ni kuwa kabiri iyo bariko barakina n'ubundi yari Carling Cup ni kuwa kabiri bakinye kuwa kabiri kandi urabizi neza ko ku munsi wa gatandatu n'ubundi aracamukene muri Premier League hama mu Premier League azoyikina aheza gukina Premier League mu minsi mike uzomukena muri FA Cup birasaba yuko rero izi za Carabao Cup uha icizera abakinyi bo mu mabe bajya abakinyi bataronka umwanya wo kina Premier League birasaba kuba umwanya wa kina Carabao Cup kugira ngo akina Premier League bazokine muri weekend bameze neza ushe gutanguza nka Madison muri Carabao Cup cyangwa Watson
ejo bakaza bakavunikira mu rukino rwa Carabao Cup Premier League ucuza ugacura n'umugwi wa Man City tuje gura n'umugwi wa Chelsea tuje gura n'umugwi wa Newcastle cyangwa Crystal Palace ubuze watakaje mu mazina mu magi yakomeye uza ko yaramprasa biraza kukubana ikibazo gikomeye deje no bakwa yatakaje match ya Carabao Cup byoba byavuye kukungene we ariko yifokasa kuri Premier League n'ibindi bikombe aza kwibagira Carabao Cup mugasuku yibagira yaravye effectif afise araba bakinya afise biwe avuga ati jera kaba andabahebere Carabao Cup ndabarekere Premier League kubera sho mukoye kumugirisha muri Carabao Cup akavunika muri Carabao Cup sam difise match ikomeye muri Premier League sange bimbanye ikibazo kandi amanuze kuri ama nota ya Premier League ari akeneye cyane je novuga rero ku mukoca wa Tottenham ko ari ahantu yoba yihendeye mukoca wa Tottenham Hotspur ari ahantu yoba yihendeye. Ni ekipe ya Tottenham Hotspur bamaze kuba basezererwa kuri turu yabo ya mbere yico bita Carling Cup canke FL Carabao Cup. Sigura yuko bo ibikombe basigaje kuba birukamwo ni bikombe bigera kuri ibibiri byonyene, ni gikombe cha Premier League ndetse ni gikombe cha FA Cup. Ekipe ya Tottenham Hotspur yo bita Ange Postecoglou ariko arigabaniriza amahirwe kabisa yo kuba yomara igihe kinini muri ekipe ya Tottenham Hotspur kuko utanguye kubusezerwa muri bibikombe bito kandi ari byo waje ugatwara kugira ngo uhe icizere canke uhe icizere ubuyobozi bwawe kugira babone nabo bwo kugirira icizere muri sezo ziza zikurikira canke wo bukongera amafaranga ushobore kuba woshiramwo abandi bakinyi cani baza ko ari kintu akitagenda kimeze neza ko bita uwo bita Ange Postecoglou ariko sizo zonyene match zariko ziraba hariko araba match nyinshi. Luton Town inyuma yuko ibihe bitameze neza muri championnat ndavuga Premier League match zitatu intsinzwe zitatu ariko ku munsi wejo baje batana amanota agira kuri 3 batsinze ekipe yo mu cicaro ca gatanu bitsindo bitatu kubusa Luton Town batana amanota agira kuri 3 nako bikarifya muri turi kurikira Luton Town baza babwira batoyi baba ati twe turi muri Premier League nivyo naho bitariko biragenda muri Premier League bigenda neza ariko muri FL Carabao Cup turacashobora kuba two gutsinda wewe uracari muto cyane. Ikintu novuga kuri Luton Cup Luton Town baraba premièrement muri Premier League bamfise defete zitatu ajokina na equipe yo muri cicaro ca gatanu uyo mukoca nimba atakaje match zitatu muri Premier League araje atakaza imbere ya equipe yo mu cicaro ca gatanu eske uburongozi bumubona gute? Ego muri Premier League baravuga ati watsinzwe n'ama equipe agiyakomakomeye none eske muri Carabao Cup bago equipe yo mu cicaro ca gatanu eske iyi nayo yagutsinze gute? Woshaka kubidusigurira niho rero ucusanga ariko haragirane yavuga ati reke jewe ni focus kuri match ya Carabao Cup nimba muri Premier League biriko birananira babone ko igikombe ca Carabao Cup nagifatiye umwanya wo kugirane wukucicarira kugira nimba nzotsinzwe bati revre nubwo atsinzwe ari yaragizene yari yaratweretse ibintu bizima ati irevre nubwo atsinzwe hariho ibintu bizima yari yaratweretse nako tuva muri Carabao Cup ubona ko no kuno munsi hari match nyinshi kandi match zitari zike amigwi yayo musanzwe mukuza za Manchester United za Manchester City za Arsenal za Liverpool zose ubona ko kuno munsi zarafise ama match kandi ama match agenda ameze neza cyane. Ni match tuzoza kubabwira malizati yo ku munsi wejo ari nako tuva mu gihugu cy'Ubwongereza tugenda twihuse twarababwiye ko tuzoza turabashikira mu gihugu ca Arabie Saoudite canke ku mugabane wa Asia championnat abona ko harimo abakinyi bagenda mwakunze canke n'ubu mugikunda batari bake ndavuga ni Saudi Pro League kuri journée yabo ya kane match ya nyuma yari kirarangiza journée ya kane ku munsi wejo yari equipe ya Al Nassr y'uwo bita CR7 canke uwo bita Cristiano Ronaldo ari kumwe no bita Sadio Mane abitwa Marcelo Brozovic abitwa ba Talisca bariko barakira equipe yitwa Al Shabab y'uwo bita Eva Banega uramwukariye Eva Banega ya musore wa kera wa equipe ya FC Sevilla musore w'umunyargentina musore mugufi w'ama tatuage menshi ku maboko niwe ari kapiteni wa equipe ya Al Shabab ariko equipe ya Al Shabab itaje kuba yoroherwa cyane n'uwo bita CR7 canke equipe ya Al Nassr muri rusange kuko equipe ya Al Nassr yaje kubitsinda equipe ya Al Shabab bitsindo bigira kuri bine byose kubusa harimo double wo bita CR7 ku munota wa 13 kuri penalty ndetse no ku munota wa 38 kuri penalty uwo bita Sadio Mane igitsinda gishamwe nawe nyine ku munota wa 40 ndetse n'uwo bita Ali Ganam ku munota wa 80 aza kuba gishiramwo ariko inkuru irimo nuko uwo bita Eva Banega ku munota wa 76 yaramaze kubaronka ikarata itukura
ikintu novuga ku mugwi wa Al Nassr ku tsinzi yabo yejo match zabo bari bamaze iminsi bakina ni match zigera kuri zine bamaze kuba bakina match zibiri bakinye za mbere barazitsinzwe match zikurikira zibiri za ya gatatu n'iya kane barazitsinze kandi barako bazitsinda neza bakomvenka bazitsinda ibitsindo byinshi match ya gatatu batsinze ibitsindo bitanu harimo triple wo bita CR7 ndetse na double wo bita Sadio Mane mu gihe match ikurikira double wo bita CR7 n'igitsindo kimwe cyo bita Sadio Mane. Ikintu je novuga ku mugwi wa Al Nassr Cristiano Ronaldo ku munsi w'ejo yatsinze amagora abiri atanga na passe decisive ubu ageze ku bitsindo bitanu mu championnat ya Arabia Saudi. Je novuga yuko mu match zigira kuri zine zonyene match zigira kuri zine ariko CR7 bamaze kuba kina match zigira kuri zibiri gusa afite ibitsindo bitanu ejo yatsinze ibitsindo biratanga na passe decisive iva mu gitsindo. Je novuga re ku mugwi wa Al Nassr novuga yuko aba bagabo Sadio Mane na Brozovic aba Cristiano ko bariko baramenyerana ahubwo mu bindi bihe biri imbere mu zindi match ziri imbere tugiye kubona ibindi bintu vyiza ku mugwi wa Al Nassr tutari bwawugiye twahora tubonako. Reka turindire tubaha akanya kumbure tuzobona impinduka mu gwa Al Nassr. Match ya mbere barayitakaza match ya kabiri barayitakaza match ya gatatu baza barayitsinda Mane azatsinda ibitsindo byinshi azabereka ati jendi Mane koko naguzwa amahera ndayakwiye. Match igira kane umugwa Al Nassr waje atsinda ibitsindo bine match ya Cristiano Ronaldo bisivuga ko Mane na Cristiano Ronaldo bamaze kubagira ntibamaze kuba bamenyerana muri attack. Rero bakora akajyo keza kuri Al Nassr n'akazo keza kuri mugwi tuze kumukinyi Cristiano Ronaldo afise ibitsindo bitanu mu match zine ni nakaryo keza ko bita CR7 ku munsi w'ejo inkuru irimo mu rukino nuko uwitwa CR7 ku minota 80 equipe Al Nassr yarose cyo bita penalty. CR7 umusore yitwa Al Ghanam aravuga ati nk'ibisanzwe wewe bwana kapitene ati turakubaho kandi turanakwemera ati niwo gutera penalty nk'ibisanzwe muri equipe Al Nassr afata umupira aramuhereza Cristiano Ronaldo wabumviro bita Sadio Mane ndetse no bita Cristiano Ronaldo baza kuba bakomera amasho bita Al Ghanam nawe atera penalty ayitera neza cyane ayishiramwo ari nako kubagenda komera amasho abafana nababwira ati mubandanye kuba mubaho abakunzi bacu anacubona ko ari kintu kiriho kiravugwa cyane mu menyesha makuru bita CR7 yarafitse akajya ko kuba yotsinda icyo bita triple ariko aravuga ati wowe Al Ghanam nawe umukinyi wa Al Nassr kandi abakinyi bose bari muri mood niho equipe nayo ikomera ati nawe turasoma ku nturire. CR7 ubona ko yakoze ikintu ciza ariko no bita Sadio Mane yakoze ikintu ciza cyo kuba yereka abafana ati uriyo kuzomera abafana abakinyi banyu ati raba mubanze mu bakomera amaje kuko nimwamuzomera jo match ikurikira araza kiri ibintu mudashima equipe ishobore kuba yotakaza amanota kandi yatakaje Puana Ernie. Ikintu je no vuga icambere cyo Cristiano Ronaldo yarakwiye gukomerwa amaje kuko kugeza ubu muri Arabia Saudite niwe mwatakagizene ayoboye afise ibitsindo byinshi afise ibitsindo bitanu. Je no vuga yuko yokomerwa amaji umugwande wa Al Nassr uravye no mugwa maze mu imyaka ibiri umugwa maze kuronka mu igikombe vraiment na captain nawe kizigenza wa Al Nassr kandi kugira yerekane bijya bintu gatanga penalty ijya ni nka fair play yashatse kwerekana ko n'abandi bakinyi bakinana bagizene babishoboye atari we wenyine nabishoboye ahubwo nabo bakinana baragizene barabishoboye. Rero no mu gihe atoba hari ko hari abakinyi bandi boshobora kugirana boshobora gutera penalty cyo nuvuga ko ari ikintu ciza kuri Cristiano Ronaldo novuga ko ari ikintu ciza ku mugwi wa Al Nassr ahubwo nibo muhoga ahubwo mukomera amashi bakamutera intege. Kintu cyo novuga ku mugwi wa Al Nassr muga intambwe iracari ndende kuko championnat nihigira ntirigitangura intambwe iracari ndende kuko championnat nihigitangura intsinzi yo Cristiano Ronaldo aterekamwe double ndetse no bita Sadio Mane ndetse no bita Cristiano Ronaldo babandanya kuba bagenda bahetse ndavuga equipe ya Al Nassr. Tuva ku match zarako ziraba mu mihingo isanzwe igize isi yacu duherekeza muri za transfer ubona ko zigenda kuba ari nyinshi mu mwanya muto yidusigaranye ubona ko twamaze umwanya munini kuri equipe nationale yacu ariko turaba makuru amwe ariko aragenda aravugwa muri mu ma equipe mugiye mukunda ni equipe ya FC Barcelona nkuko abatari bake bagiye babidusaba witwa Ayo Cancelo yari yitezwe ku munsi w'ejo ko aza kubagira icyo bita ibipimo by'ubuzima canke visite medicale nkuko bakunze kuba bavyita mu rurimi rw'igifaransa
ariko n'uwo bita Joao Cancelo atashoboye kuba sesekara hariya i Catalunya, ariko ama ekipe ubwayo yaramaze kuba yumvikana. Abantu babandanyije kuba bibaza ati mbega uwo bita Joao Cancelo ari mu biki canke hasigaye iki, ariko ubona ko hari ibipapuro bitarashobora kuba birungikwa hehe mu mugwi wa Manchester City biva hehe mu mugwi wa FC Barcelona, kuko ekipe ya FC Barcelona n'ubundi iracagungwa n'ico bita fair play finance. Ubona ko ico bita igura n'igurishwa, ndavuga ico bita igura n'igurishwa, ndavuga mercato estivale 2023 2022 iraza kubirangira ku munsi w'ejo. aho bita Joao Cancelo ekipe ya FC Barcelona nyimbe mukeneye nirabigira ibishoboka byose kugira ngo baze kuba bafinaliza neza cyane n'ibijanye n'amadetaye no bita na ekipe ya Manchester City kugira ngo bashobore kuba batakwa nande uwo bita Joao Cancelo ubona Renike. Ikintu je novuga ku mugwi wa FC Barcelona, Joao Cancelo n'umukinnyi akenewe cyane kuri Alfabek ya kabiri. Ugiye kuraba nta mu Alfabek wa kabiri bafise muri FC Barcelona. Mu bintu byagiye kuba bibagora fair play financier, ugiye kuraba Barca yaraguze abakinyi. Mugabo nubwo yaguze abakinyi ntiyaguze abakinyi bazimvye me. Ibintu biriko birabagora ni kujya kuntu bijya bibazo Sergio Bartomeu abatayemwo. Nubu rero ko yagihengerera Porto ariko araza kugirane kuza agifuka. Muga ko nubwo ariko aza agifuka biri mu bintu biriko bikora ku mugwi wa FC Barcelona. Kubera ivyo bibazo Bartomeu abatayemwo nubu ataraheza kubifuka fair play financier gumigira ntigumibakorako. Gumibakorako ari. Gumibakorako. Rero Cancelo kugira aza bamusinyishe muri Barcelona ni fair play financier. Barca hari ibintu bishobora ibisabwa kwikora kugira ene ishikane nuze Joao Cancelo. Bere nibaza wana muguzi ninki azobaje muri FC Barcelona nk'intizanyo. Azobaje muri FC Barcelona nk'intizanyo, ariko n'intizanyo izoriho amafaranga ko FC Barcelona izotanga amafaranga kuri ekipe yande ya Manchester City. Ubona nike ekipe ya FC Barcelona ubona n'ubundi iracagwaye kuri nimero 2. Ku munsi w'ejo nivyo ni feyeto nanye nimaze igihe kinini. Ku munsi w'ejo twarabigarutse ko turavuga bati kuva uwo bita Dani Alves aviriye muri ekipe ya FC Barcelona. Ekipe ya FC Barcelona yagerageje abasore benshi batari bake, ndavuga kuri nimero 2. Ndavuga uwo bita Sergio Deste, ugashaka bitwa ba Hector Bellerin, ugashaka bitwa ba Semedo, ugashaka bitwa ba Alex Vidal, ugashaka bitwa ba Sergio Roberto wakiri no muri ekipe akiri ngaho kiri ari na wari kapitene w'iyo ekipe, ariko ni ekipe ya FC Barcelona no ntiraronka uwo baza kugirane uwo baza gusubirira neza nkuko bavyifuza. Dani Alves yatumye banatwara n'ibikombe bitari bike muri ekipe ya FC Barcelona. Ni Joao Cancelo ubona ko bari bahanze masaga igihe kitari gito banamurondeye kuva kera kiri no muri ekipe ya FC Valencia, ariko we ashima kuja mu gihugu c'Ubutaliyano muri Juventus. Ava muri Juventus yerekeza muri ekipe ya Manchester City, ava muri Man City atizwa muri Bayern Munchen. Ubwo ekipe ya FC Barcelona nayo yarironse amahirwe yo kuba yagirane yo kuba yo musinyisha, ariko ubona ko nubundi ingorane z'uburyo canke ingorane z'ubutunzi ziri muri ekipe ya FC Barcelona nubundi zibandanya kugenda zibagonga hariya bwana Ernike. Je nabonye uyu nuze Joao Cancelo wowe ubwi warabishaka kujya mu Rwanda wa FC Barcelona. Meme n'uburongozi bwa Man City bwo buragomba kumurekura. Icyo nikigira kabiri. Muga muri Barca nabo nyene baramushaka cyane. Mugi kibazo cyagumye kihaba cyagumye nico kibazo cyagumye cya fair play financier. Kandi ugiye kuraba Cancelo akaza muri FC Barcelona. FC Barcelona biraza kuba binapfuma ku kibanza cy'inyuma. Ugiye kuraba irevre barazana bakunde ba Arojo gukina kuza gukina Alfabek. Muga nibwo bayikina nabo sio poste yabo. Kuko Alfabek aramonta agatanga amasantre hama kagirane agasubira inyuma akazibira. Nico kiranga mu Alfabek. Rero novuga Joao Cancelo ko akenewe cyane umugwa wa FC Barcelona. Uburyo mugwa n'umugwa wa FC Barcelona uriko abishiramo ingufu. Kandi amaze kubana muri FC Barcelona hariho n'umukinyi ubona ko bafitanye ikibazo na coach umwana yashobora no kugenda. Uyu Ansu Fati yamaze kunanira kuba avugana na Jorge Mendes. No munsi no babonana. Bisigura ko wavuga ko ategezwa gusohoka bivanye nuko
umugwi wa FC Barcelona utari kuragira utari kuramworohereza genda urabe uyu nani Ansu Fati match ya FC Barcelona imaze gukina zose yinjira nk'umusimbura match heruka aho yinjiye match igiri here naye n'umwana akiri muto yarakeneye yaragomba umwanya wo gukina ubu hari amakipe yamaze kubagaragara yuko amukeneye ugiye kuraba Tottenham Hotspur yamaze kubivuga ko imukeneye umugwi wa Chelsea nawe ni kuri amurondera uno musa wo bitanze umani Fati nawe nyene tuyagira ko n'amakuru ariko kuva muri equipe ya FC Barcelona FC Barcelona tuyagire ko yose urumva tugaruka ubu Jorge Mendes bamaze kubavugana n'umukinyi nani Ansu Fati ikintu gisigaye nuko umugwi wa FC Barcelona ushira ko vi yuko yemeye kurekura umukinyi nde Ansu Fati kugira nawe agire ashobora kuja muri equipe abona ko azoronka umwanya wo gukina kuko muri FC Barcelona twamaze kubona ko Ansu Fati bitari ko biroro uno munsi Rafinha ari mu mvune Xavi ntari karamwizera mukinisha uno munsi twamaze kubona haza Yamal umwana akiri muto y'imyaka 16 ariko akina kuri poste yawe kina ko Dembele uno munsi Ansu Fati araza agasubirira nawe agasubira bigize ntibigoranye bivanye nuko umukocha Xavi atamwanya ugizene ukwiye nta confiance kuya kimufiseko rero mu gihe amaze Xavi kuba yereka ico kintu Ansu Fati nubwo bariko yinjira mu kibuga ko atabari morale rero yahisemo kuja kurondera agomba wo guhitamo kuja kuronderera handi rero nukurindira tukaraba ko ubuyobozi bwa FC Barcelona bwo buri tayari kugirane kurekura uyu mukinyi Ansu Fati amakuru n'ubundi abananya avugwa mu mugwi wa FC Barcelona nuko umwana akiri muto cyane ndavuga wita Fermin Lopez nawe ku munsi wejo ariho yashira amasezerano kabisa officiel amasezerano y'imyaka igera kuri no azomushikana muri 2027 yemera neza kubandanya kinira umugwi wa FC Barcelona ubona ko FC Barcelona ibandanya n'ubundi ifata abana babo bakiri bato bariko barerekana canke batanga ikizere muri equipe ya FC Barcelona ko hari ikintu kinini boza kuba bamara ari nako Fermin Lopez imyaka igera kuri 4 gushika 2027 ari nako bamukubita kuri cross liberatoire y'imiliyoni 400 ati equipe yose yifuza kugura uwo bita Fermin Lopez bazane miliyoni 400 hama umusore bamutware twibutsa